inoti y'ibihumbi 10 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka wa 2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi Ruheshi umwaka wa 2023. Harasohowe inoti nshasha y'ibihumbi 10 hamwe n'iy'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya ndwi Munyonyo umwaka wa 2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi Ruheshi umwaka wa 2023, no kuvuga uno musi nyene. Haratanzwe ikiringo c'iminsi 10 kizorangira ku igenekerezo rya 17 Ruheshi umwaka wa 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti bazobe bazihinduje babicishije ku makonte yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Inoti z'ibihumbi 10 hamwe n'iz'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka wa 2018 zizobandanya zikoreshwa gushika ico kiringo c'iminsi 10 kirangire. Kuva ku igenekerezo rya 18 Ruheshi umwaka wa 2023 izo noti zizoba zihagaritswe burundu gukoreshwa. Inyuma y'ico kiringo c'iminsi 10 gitanzwe, Ibanki ya Republika y'u Burundi ntizosubira kwakira no kuvunja n'izindi noti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zasohowe imbere y'igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka wa 2018. Muri ico kiringo c'iminsi 10 catanzwe, kubitsa amafaranga ayo ariyo yose ku makonti mu mabanki y'ubudandaji no mu mashirahamwe yo kuziganya no guranana bizokogwa uku gukurikira. Abantu abari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 muri iyo minsi 10. Amashirahamwe arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 30 ku munsi no kuri buri konti. Uru rugezo ntigwerekeye amabanki y'ubudandaji, ishyirahamwe ry'amaposita mu Burundi hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana.